Uranyitaho ubikama gufilinga muri love. Urankirigita bikanyibagizaho nababajwe na way. Nkirigita yaje nk'indirimbo kubera ko hari abantu basanzwe bafise umutima wo gukunda n'abadafise umugisha wo gukundwa. Aho ni mu gihe abantu babiri bakundanye, mu gihe baba barababajwe ugahura n'umuntu agufata neza akaguha agaciro. Biga rukunda guhane nko kugukirigita. Bo itunga ry'iwanje ni Imana kubera ko niyimpa abantu nabo bakampa ibintu. Umufana akeneye mu buzima bwanje ntawe ari kubera ko bose ndabakeneye. Umwiza umubi bose bagize ubuzima bwanje kubera ko uwo mwiza atuma ntahura ko ndi umuntu, uyo mubi nawe agatahura ko ntegeza kugira ubuntu nkanagira imbabazi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs, les fans des Buja Town TV. Uno musore twadufise mutumire wacu ni MB Data. Ndakora mukije Data. Ndakora mukije cyane. Umeze neza. Yego ndashima. Kinyume na MB Data. Ingine kitu gani ambacho unaweza kaanzisha leo watu walewe kama ni MB Data tuko naye hapa? Uranyitaho ubikama gufilinga muri love. Urankirigita bikanyibagizaho nababajwe na way. Nkuko mubibona rero turi kumwe na MB Data Moise Butoyi Done mu bisanzwe twamutahuye neza na neza mu ndirimbo zakera ariko je namutahuye kuva muri 2015 muri ndirimbo bita Wataturoga. MB Data no musore duceka dutere inkuru mu vyerekeye nkirigita. Umeze bien? Umeze bien. Umeze fresh? Yeah. Abro raberewe vraiment. Merci sana. Fashion girl? Yeah. Uko fresh? Niko pobos. Yeah, nice. Nkirigita yaje gute? Nkirigita yaje nk'indirimbo kubera ko hari abantu basanzwe bafise umutima wo gukunda n'abadafise umugisha wo gukundwa. Aho ni mu gihe abantu babiri bakundanye, mu gihe baba barababajwe ugahura n'umuntu agufata neza akaguha agaciro. Biga rukunda guhane nko kugukirigita. Kumbura navuga ati inspiration ya MB Data kenshi akunda kuririmba ibintu byamubayeko. Bose navuga ko byambayeko ariko ndabirimwo kubera ko hari n'uwundi abirimwo. Niki ikintu cyatunyereza na neza wenjira neza muri nkirigita? Ninjiye muri nkirigita kubera ko byategerezwa ko bitegerezwa kuba kubera ko mu gihe hari abababazwa hari n'abakundwa, hari n'abababaza hari n'abakunda like mu bisanzwe tuvuge yuko MB Data numwe mu baririmbyi ni bari bamenyereye gose kuduha amezi 3-5 badasohoye indirimbo, ariko ubu novuga yuko yari haheze amezi 3 udasohoye indirimbo. Iryo ni kosa sinzorisubira. Byari imeze gute? Iryo ni kosa sinzorisubira. Byabaye gute rero? Kubera ko nari mu myiteguro yo kugira ngo ndabahereze ibyo ntazosubira kubima. Itandukaniro rya mbere n'ubu ni hehe? Bo itandukaniro rihagaze kuko icambere na mbere ari itandukaniro rinini kuko akahise ntigasa na kuba. Kora ko akahise ndafise uko nari meze, ubu naho ndafise uko meze. Kandi muri kahise ndafise uko natahura, ariko muri kubu ndafise uko ntahura. Mugabo ako kahise kanyigije kumenya ingene mbaho muri kubu. Nico gituma navuga yuko ubu ntandukanye no muri kahise. Kermesse zose za 2020 mu ma concert yose ama kermesse yari MB Data. Kumbura navuga ati ni kiye kintu gituma muri 2022 2023 ni turigera tubona show MB Data yigaragaje neza? Bona kuvuga ko ubu aho umuntu ageze akora ikintu gifise agaciro, akora ikintu abona ko kimwinziriza kandi agakora ikintu abona ko gitegeza gutezura mu bikorwa bari karakora karonka nawe ico yinziza mu kugira ngo abahereze vya bindi bashaka. So kuvuga ko uburyo mpagurukira ko batabufise burahari kandi barabutanga. Mugabo kuboneka cyane muri show nibisigura ko ari uri kurakora neza. Ariko ikigaragaza ko uri kurakora neza ni umusaruro w'ivyo uri kuraronka. Ubakunzi ba Buja Town TV, nkaba nibutse ko band kamera nawo nyine Radio Buja Town musura turi kumwe na MB Data. Turaza kumubwira byinshi, ariyo ni byinshi abafans bandungikanye ngo eba bro ujya ni ushikira MB Data uze kumutubariza utuntu n'utundi ivyo turaza gushika ko nta kibazo. Sindavyibagira Magic Pro. Big up sana ama MB Data. Twinjire neza na neza rero mu buzima bw'abastar. MB Data itandukanye MB Data n'abandi bastar imeze gute? Bo itandukanye ya MB Data n'abandi bastar nuko uko batandukanye ku mazina batandukanye no kubaho kandi uko batandukanye no kubaho n'imiremerere yabo ukungene baremwe biratandukanye. Je novuga ko itandukaniro ry'iwanje nuko ntari nkabo kandi nabo nuko batari nkaje. MB Data nakunda kubonekana neza mu makolabo. Why? Bo makolabo ndaboneka ahubwo nico kintu cyari kimaze amezi 3 kimbitse muri amezi 3 ari wavutse. Ni collabo. Yeah. Bisigura yuko wavuze iryo kosa ntajyo nzosubira kandi gukora. Twiteze yuko MB Data nazosubira kandi gukora. Nimwarabana nabo ku kwezi ni kuzogera hagati ntarabaha yindi ndirimbo. Kugira ngo tuzofume tuja gufunga tuje mu iswaumu dufise ico dutamira nubwo babigoye. Katuvuga inshallah. Inshallah. Ngani ukidi yuko. Bro na fresh sana. Tuje mu iswaumu.
yeah. Bisigura neza yuko MB Data muri iyi minsi agiye kugaragaza nka kera. Boss ngomba kwigaragaza nka kera ahubwo ngomba kwigaragaza uko bikwiye kunigaragaza ubu. Bamwe bati kuva MB Data yazaniye umugore. Music yiwe yakimera nk'impanuka hasi. None umugore n'akazi bifitanye isano nyabaki. Just tubiravye abasani benshi bazanya abagore baca bahindura sense. Baca bahindura no gukora. Baba barongowe kumbura. Jesse ndongoye nararongoye ariko akazi kanje karabanda. Ndarongoye. Wahe kubisa iyo ndirimbo. Naye kubise kore kare babayeho muri ubwo buzima kandi babujije amahoro. Nashatse kubavugira ibintu kubera ko hari umwanya dushoye kuba mu umuntu ashoye kuba mu kintu akumva ko umenga ibintu ari karacamwe nibigeragezo kuri we. Akibaza kumenga niwe wenyene biriko birabakora kugasanga hari nabandi babibayemo kandi bo barabyishimiye kuba abantu zo abandi urumva today ni first dutenkuru na MB Data muri Buja Town TV. Ndashaka kuvuga ati MB Data itandukaniro ry'indirimbo zawe n'izabandi uburyohe ni kaye kanu MB Data yongereza mu ndirimbo ziwe na handi wazisanga mu featuring cyangwa mu bindi bintu. Je novuga yuko nta kantu nongezamwo kuko ukungene ndemwe cyangwa ukungene ingabire yanje imeze ndabitanga uko nabihawe. Kandi ko kuvuga ngo gutandukana n'abandi cyangwa nagakinongeramwe ivyo biba bibona mwebwe muko murumviriza indirimbo ko je sushiye kubibona. Ya kubera ko ndafise ibintu biri naturel mabindemwe muri jewe ntushobora kuvuga ngo ndabisigure kuko biragoye gusigura. Nsigurira tala ni ingabirano. Tala ni ingabirano ni ikintu bavukanye. Ikintu bavukanye ni giki? Kuko umuntu avukana ibintu byinshi. Ni kitu ambacho Mungu amekiumba nacho. Kitu ambacho Mungu amekumba nacho kuna pua, kuna mdomo, kuna kingine ambacho siwezi kipaji. Kipaji. Yani kipaji ni kitu gani? Kipaji ni zawadi ambayo Mungu anakuwa alikuzawadia. Hiyo zawadi ni kinyume na kutafutia shuleni inabidi utafutie. Tasubiri nikwambie reka tuje mu kirundi ko turi mu kirundi. Urabona ikintu cyose ibazo kubwira ingabire cyangwa ingabirano ntisiguritse. Ariko ikiyisiguye ni ingene uyikoresha nibyo wamura muri iyo ngabirano. Niyo nsiguro tu. Niyo siguro tu. Ndashobora kuvuga ati MB Flow ukiri MB Flow back in days warufise indirimbo zifite uburyohe kanaka. Ekiretse gusa production yari down sana. Ariko ubu wahinduye MB Data. Ni kuvuga yuko wacyuza n'indi ngabirano itandukanye na MB Flow. Ahubwo tumuvuga style. Ingabire ni ganye no kuvuga ati style yahindutse. Wacyuhindura style. Urumva? Tuvye kure MB Flow, MB Data ni ibintu bibiri bitandukanye. Urabona yuko azogera igihe ukihindura kandi zina. Boss ndabyibaza buryo umuntu ahindura gutandukana nako bani ivyo ntuze channel yanje ya YouTube mugabo right now urabona ko naciye mpindura kandi mba MB Data boy. No MB Data boy ni nta kintu kimwe cyahindutse ni MB Data. Mbere na ku mazina ibintu zitaito bavuga ni indirimbo kanaka by MB Data bavuga ngo MB Data boy. Lakini nje gituma ntazovuga ngo nahinduye ibindi nagiziki mugabo hari ibintu biba kugira ngo bidukomeze baza kugira ngo baduhenure Imana ikaza kugira ngo iduhagaritse. Indirimbo MB Data nkirigita ni hano amaze gushika ni wari witeze yo kwiza guhashika cyangwa ni hano utirige ni kitu gani ambacho ulikuwa hautegemei kama nyimbo inaweza kufika lakini imefika? Jeno shobora kuvuga ko kuri kano kanya ikintu ntari niteze ko doshobora kuyakira nkuko byategezwe kuyakira kuko agacere kare mugabo nasanze bavyishimira kubera ko bari basanzwe babishaka kandi bari babikumbuye banyeretse inyota bari bafise kuko ibintu bya mbere bihari nashaka kuvuga Jesse nirukira ngo ngira ama view menshi kuri YouTube ariko nirukira kugira ngo abantu abene gihugu bene yo canka abafana b'indirimbo bayakire nkuko bikwiriye ko bategeza kuyakira. Je ndajwe ishinga nuko umuntu afata ku mutwe sindajwe ishinga nuko YouTube ifata ku mutwe. Ariko twibuke yuko turonga amahera ku bwa YouTube ego amahera araboneka ku bwa YouTube mugabo ikiduha amafaranga kirenze n'amashow ikiduha amafaranga kirenze n'abantu babatuzi nakije gikorwa bacumva neza kandi bakagishira ku mutwe kintu nk'ico nyene. Umuziki urariha je novuga ko umuziki uriha ama kuri YouTube urariha kandi ku mashow urariha ufise n'amadizi y'ama company urariha ufise n'indi ma creativity urariha no kuvuga umuziki ubyaza imisaruro ukoresha mu rudandazwa mu biki kintu cyo wumva ubushaka canke wumva ubukeneye bivana kungena ubutahura akazi kawa kariko n'ingene ushaka kugakoresha. Simvuze ngo YouTube sindayikunda oya YouTube isigura nurubuga udandariza k'ibikorwa byawe kugira ngo bigere kure kandi ugo rubuga udandariza k'ibikorwa byawe kugira ngo bigere kure no kugira ngo utahuze abantu yuko hari ikintu gishasha ufise canke hari ikintu gishasha wabahaye nukuvuga ukukiraba kwabo canke kugikurikirana kwabo congeka kuzanira ingaruka yabyo ingaruka duca tuvuga uburyo kugira ngo bushoye kugufasha kugira ngo witegure canke witunganye kugira ngo ukore
ikindi kintu like ari ama platform menshi umuntu ashiramo indirimbo zikamuha kanoti novuga ati ama backstage ama bomb play ni menshi ama Spotify ibintu nk'ingene yani kuri MB Data niziye platform uhora ukoresha abantu bazitahure neza batanguye gukurikirana je ni presque zose ugiye urambona kuko ico kintu cyambere nijukiye cyane gusumba uko nokora ikintu cyaco cyose ni kiye kintu gikwinjiriza gose bo hose hari inziza mugabo Spotify rirukanga cyane na Boomplay ni kuvuga yuko wotumira abafanzi bawe kuja hariya ego like tunjire rero mutuntu nutundi MB Data umeze bien boss umuntu akubajije ati itunga giwawe niki uvuze ko ari iki bo itunga giwanje ni Imana kubera ko niyimpa abantu nabo bakampa ibintu niwe mufanzi udakene mu buzima bwawe umufana ntakene mu buzima bwanje ntawe ari kubera ko bose ndabakeneye umwiza umubi bose bagize ubuzima bwanje kubera ko uwo mwiza atuma ntahura ko ndi umuntu uyo mubi nawe agatahura ko ntegeza kugira ubuntu nkanagira imbabazi like niwe mukobwa MB Data abonye acavuga ati uyu mukobwa abere kuja muri clip video yonde umukobwa mbona nkabona kwere kuja muri clip video umuntu mukobwa batarakoresha muri video nkabona ko maze kumukoresha je nyene swat nimba aba yarakoresheje nawe akaba ari umuntu yaactinga sero nkuko mba ndabishaka kandi ataguruka nikiye kintu MB Data bagikoze muri shooting ya video atashavura gose na video ashobora no kwihera bo kuvurugana canke kunebwa mu gihe tutaraheza shooting abasani benshi n'abamara bakunda abakobwa nizo comment nyinshi dukunda guhura nazo muri aka kazi kiwacu bo n'abafana benshi n'abamara bakunda abakobwa no kuvuga ko muri bo akari mu mpene niko kari mu ntama kubera ko ubwo bumuga buba buri mu bubamfu nibwo bumuga buba buri mu buryo nta na hamwe yatagira ubumuga bose harashoboka niye ngendo canke niye ngeso wumvise MB Data akiri MB Flow wumvise ngo ubaye umustare ubumeze uku ariko MB Data amaze gufata izina ivyo nta kimwe arabona muri ico bo ico kintu hejeje kukivuga mu kanya hari ikintu bita kaburegwe kunkuru mugi abakoretwa bo muri market je sinovuga ngo sinkunda abagore ndabakunda ko nabama ndamukunda like ariko systeme de violation navuga ko systeme yo kuvyongana iyo ntayo mfise je sinzi ko ari igifaransa mvuze ni nahe hantu niki kibanza MB Data tutomusangaho bo ikibazo utonsangamwo ni kibanza cyane bashwana mugabo no mukabare ndahicara mugabo ndahicaye suko mba nicaye ngo ndiko ndakina mba nifise ibyo ndiko ndarondera MB Data ndagukeneye nibiye ibintu bitatu usaba umuntu akubwiye ko agukene peut-être umufanzi cyangwa umupromoter wari wese ashaka organiza show bo iryo nibanga kubera ko ndakubwiye ndakubwira ibisabwa kubera ko unkeneye ibari intege nk'izanje ngaragaje turandondera tukavugana hama tugahura tukayana hamuhura n'umuntu atakuza akavuga ati MB Data arishima aragayana uyo yoba afise impamvu yabikuye kuko kila muntu wese ntatahura uko ashaka ariko umuntu atahura selo nuko mu bwonko bwiye hamutumye gutahura urafise no kubyuka ugatwengera umuntu yarengana akakubwira yuko wamusutwenze kubera ko sinzi urafise no kubyuka ukaramutsa umuntu akakubwira yuko wamusuzuguye kandi tamusuzuguye ari ntasho wamuhaye rero umuntu ntushobora kumubuza icyo akunda canke icyo ashaka kugufata ko ashaka kugukorera ariko gikuru ubaho umuntu mwubahirize akuvuge naba ariko Imana ibizucuri wewe niyashika MB Data agakora mu bwana niwe musana w'umukobwa usa nawe shano chansana mama cyane sumusani ariko no chansana mama like kandi no chamba umwana gute agasura kaba gatoya ndamaze kubigerageza sana iyi commentaire ya nyuma yakuryoheye muri YouTube niye commentaire ya nyuma yangyoheye mu misi heze mbere yuko mvuye muri MA production ari commentaire yangyoheye commentaire ndayivuga ni commentaire ya Cedric Bank yavuze gute bo yavuze ngo byananiye ntaho ndiko ndaja nta nico nzoshikako urumva ngo nsubire ngo iyo navuye ngo sibyiza ko ntukiyo navuye kandi atamajambo nari mu ijambo nigeze nkurikiza navuze mugabo byarangyoheye cyane kubera ko ariko ntiyavuze nabi yabikoze kugira ngo je ngira ishaka ryo kugira ngo nongeze igitensa aho nari mpagaze kugira ngo nkore that's why ndashaka kuvuga ati Cedric Bangi merci sana uri muvye wanje kandi turakundana cyane na Cedric mundinga aba no ntituje mu by'indinga aina marke bro ni marke ni odi bo ntituvuge ku byerekanye n'imiduga bo ibyo birasanzwe sivyo mugabo abaririmbyi b'abarundi dukwiye kwijukira ikintu gikomeye suko je Imana yimpezageje habe namba ariko ni byiza ko twitwa abastar cyangwa abasuperstar dufise uko dushoye guseruka abana nk'umuririmbyi hanze ari nzaza tukavuga akavuga ngo bagushikira kwa hano kwa kubedra nta karore yako sivyo ngajusangana uko umutwara mu ipuspus avuga tumuzika wo nturatera imbere erega abatanzania batembere sisho kubivugira ngaho ariko kareka ndabivuge badukangisha ijya miduga bafise badukangisha bijya no kuvuga ko kugira ngo hari abantu batandukana urabona hariyo umuririmbyi hariyo umustar no umusuperstar aha mu Burundi harabaririmbyi gusa nta musuperstar imwe
Itandukanye ry'umuririmbyi n'umusupana. Itandukanye ry'umuririmbyi n'umusupana kuvuga twebwe turaririmba tukamenyekana hanyene iwacu uraririmba abantu bakagushengerera bikaba bya bindi nyene. Kumbure ni kubera MB Data aririmba cyane igiswahili Kirundi. Ntikivuze uko. Kuko hari ikintu kiranga ubwo bwoko butatu. Kuba umustar naho nuko ubu ufise ikintu uvuga ati jewe ndashobora gusohoka mu bihugu tubibikanije bakaba banzi. Si sawa? Kandi ndafise ububasha bw'uko novuga ati ndafashwe ku miliyoni 50 ukaba ufise kuyatanga. Kandi ukaba uvuga ati ukwidandaza kwanje kurafise agaciro selo nkuko mba ndiko ndakora. Kandi uburi wa muntu ushoye kurengana n'umuntu agutwishida ukavuga ati sishoye kuraba amafaranga izina ndayatanga uko bikwiriye byose ukabura ubufasha bw'abantu mu ncamake. Kandi ukaburi na wa muntu ushoye kuvuga ati jewe ubwanje ndashoye kwifasha ikintu kanaka umuziki urafise ico wampaye ndafise déplacement ndafise inzu gwanje canke swat ndapanze nzizimbye uyo niwe mustar. Superstar nacho bitandukaniye bro. Ubufise indingi ikaze mse baba. Ikindi naco ushobora kuba uhari mugabo ntushobora gufungwa ni miliyoni 50 canke zirenze. Umaze kuba superstar na leta iragusaba ingurano ukayitanga. Shura gitahura cyo ga bro. Kandi ikindi naco ushobora gubushitse no muri guverinoma ikabikuze. Ngo niko ku superstar. No kuvuga tuzavuga rero ngo superstar kwa tumeze tumenye ngeto bitandukanye ahubwo duharanire kuba abastar. Nico gituma rero ubonye umuntu ari karakora ikintu mureka kore yidandaza uko ashoboye ku muntu akora ivyo yiyumvamo. Mugabo ubonye ari kagenda nabi muhanura ave muri ico kintu kidashoboka. Akumbure benshi ubahanuye acavuga ati MB Data arishima. Oya intahanurwa ibibona igeze imusozi. Abantu bashimwe mwese muzo kanda subscribe canke s'abonner uno musari kumuna MB Data Moize ubutoyi bone done bagize ya uraitwa MB Flow. Hivi kwa nini wataka nimbo rumuri legend y'indirimbo shaka kuyumva acapella bro. Kila saa ukiwa nami my sweet girl jua kwamba najisi kufly. Unaposema wende mbali uniache mpweke mimi nitabaki na nani. Maneno ya wanoka sikufanye unione soba baby achana nao. Wanayosema baby wanayochunga wao sisi vitu vinasara. Oh baby umwaka wataturoga my baby wataturoga umwaka wataturoga mina wewe na waye. All nice ni MB Data lakini ona wewe ilikuwa bado haijakuja. Tukatuyuti yuko muzo kwa na subscribe change sabone ndagushimie cyane Magic mkali Magic wa kweli Magic original ambaye ni fans wangu real kabisa anaweza kuwa namba 1 kuweka comment yake. Nimshukuru sana Raja Budget behind the camera. Usitoke.